Mukakaro 2026 mwebwe mwese muriko muratwumviriza bamwe ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye imbere yo kwinjira mw'ibyo nido ry'amakuru mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo amakuru ahagazeko. Abakoroni babandanya kwagirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ko birirwa baravuga ko Uburundi bukenye kandi bufise ubutare. Amacakubiri y'ubwoko babivye mu Burundi ngo ubu ntayahari, ariko bamwe mu banyagihugu bavuga ko akihari, akiyongera ko ayafatiye ku vyiyumviro vya politiki. Eklezia Katolika mu Burundi nayo nyene ibandanya kwagirizwa n'umukuru w'igihugu ko ari inderetse y'abakoroni. Mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana. Dondo Jumbaza umutima nije muriko murumva kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma hari Oben Felix Rankunda kazi. Ndongeye kubaramutsa. Abakoroni babandanya kuvugwa ko aribo bavuga ko Burundi ari igihugu ca mbere gikenye kw'isi kandi bazi ko Uburundi bufise ubutare. Abo bakoroni mu kugenda ngo bahisemwo gusigira igihugu abo bigishije bazoza barabacungira Uburundi, bahurikiye mu mugambwe Rukristu PDC w'abakunda intwaro ya demokarasi. Bigishijwe n'abakoroni gutoteza uwo wese yaharaniye ukwikukira canke igisanira ciwe. Ivyatumye indongozi basize ziguma zitwarira ku karangamutima k'amacakubiri yabibwe n'abakoroni gushikaho basasika inganda izuba riva kaba akamizwe n'ingoma. Ubu haheze imyaka 64 ngo ni akaryo ko kwirimbura abarundi bagorora ivyagoramye babone gushika kumbona kazoza ya 2040 na 2060. Kurikira Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze mu ijambo yashikirije abarundi mu guhimbaza imyaka 64 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Igihugu c'u Burundi nticyasubiye kuba icy'abarundi gusa, umugwa mukuru umaze kuba usumbura, uretse ko ababirigi bari bakigaruriye aribo bagitwara n'abanyarwanda n'abanyekongo bo mu buseruko batwarirwa i Bujumbura. Ucumengo rero noneho igihugu c'u Burundi cyabaye icy'abanyamahanga. Mu burongozi urasangamwo ababirigi, abarundi, abanyekongo n'abanyarwanda. Nico gituma mbere ku munsi nk'ubu abanyarwanda bo n'imiburiburi bari bakwiye kuza Bujumbura bagahimbazanya natwe uyu munsi mukuru, kuko urugamba rwo guharanira intahe yo kwikukira y'u Rwanda n'Uburundi barwaniwe i Bujumbura. Barundikazi, inshuti z'Uburundi, mu guharanira intahe yo kwikukira ababirigi bobo babona ko abarundi bagomba kubanyaga intara yabo, arico gituma intwari z'Uburundi baciye bazinyaga ubuzima barabagandagura. Ndetse kubera bagiye banyegeje n'ibirombwe bimbamwo ubutare, baca basiga inyigisho mu mashure ivuga ko agataka k'Uburundi atatunga ririmwo, kugira ngo ntihagire n'uzocutsa umutima wo kurondera ubutare bwatunga Uburundi. N'uno munsi baracavuga ko Uburundi arico gihugu ca mbere gikenye kw'isi, kandi bazi ko dufise ubutare Imana yaduhaye aribwo butare. Mu kugenda kandi ntibemeye gusiga igihugu indongozi zitagiharaniye, bahisemwo kugandagura abaharaniye kwikukira kugira ngo igihugu bagisigarane abo bizeye ko aribo babakujije mu ndero no mu zirikanyi, aribo bari bahurikiye mu mugambwe PDC, mu mugambwe Rukristu w'abakunda intwaro ya demokarasi. Nico bituma basize babigishije gutoteza uwo wese yaraniye ukwikukira canke igisanira ciwe. Ni nayo mvo yatumye indongozi basize ziguma zitwarira ukarangamutima k'amacakubiri yabibwe n'abakoroni gushika mbere aho zihibara zigatunganya n'ihonyabwoko ari bakakabakanijwe n'ingoma kandi byakoze izuba ripfa. Barundikazi, inshuti z'Uburundi,
uyu munsi mukuru rero uduha akaryo keza ko kwibuka no kwikebuka twongera dusuzuma urugendo rw'imyaka 64 iheze, twirimbure ivyo twashitseko mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo kugorora ibigoramye, tukirimbura uruhara umwe wese afise kugira ngo dushigikire umugambi w'imbonakazoza w'igihugu kizoba kigaba kikigaburira mu 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Bamwe mu banyagihugu baraye bumvise ayo majambo bavuga ko umugera w'amacakubiri mu butegetsi utarahera mu Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhari uyu munsi ngo buracacamwe imice abarundi bufatiye ku vyiyumviro vya politiki, eka ngo n'amacakubiri afatiye ku bwoko agenderwako hakoreshejwe uruyeri, ngo bikabonekera no mu nzego za leta zishigwaho, aho usanga amabanga ahambaye ahabwa abo mu bwoko bw'abahutu, abo mu bwoko bw'abatutsi bakaza munsi yabo. N'abahutu batari muri CNDD-FDD bigizwe inyuma, ngo ntawovugana mbako umugera w'amacakubiri ayo ariyo yose yaranduranwe n'imizi mu Burundi. Basaba abarundi bose kunga urunani bashireho intwaro ifata kumwe bene Burundi. Eklezia Katolika mu Burundi yagirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuba inderetsi y'abakoroni. Navyo yaraye avyibukije mu ijambo yashikirije abarundi mu kwibuka imyaka 64 iheze Uburundi buronse inaye y'ukwikukira. Abishikirije inyuma gato y'ayandi majambo yaheruka gushikiriza ku basenyeri Katolika b'i Burundi, aho yabagirije ko bihaye kuzomera ubutegetsi bw'igihugu. Aho ni mu gihe inyuma y'inama nkuru y'abepiskopi Katolika b'i Burundi yarangiye kuwa gatanu Ruheshi 2026, uwirongoye muri kino gihe Musenyeri Ntahondereye Yohakimu, umwungere wa diyoseze ya Muyinga, mu itangazo yasomye yamenyesheje ibitagenda neza mu gihugu bibazwa ubutegetsi. Yahanahanywe ko amakuru n'abepiskopi imbere yo guhanahana ivyiyumviro ku vyari ku rutonde rw'inama. Bamwe n'abandi babandanya kumva umukuru w'igihugu aguma akora mu jisho abo bihebeye Imana, atakindi bihebeye atari ukwigura abantu bigana Yezu. Bamenyesha ko ageze kw'isunzu ry'inuma. Abahanura bose ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD buca bubafata nk'ababugwanya. Ubutegetsi budahanurwa ngo bwemere gukosora ibitagenda neza kandi arico bujejwe, munaco buba bumariye abanyagihugu, ngo ni ukuva hasi abarundi bakabusubiriza. Ni inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Umukuru w'igihugu yaraye yibukije abarundi ko Uburundi butakiri ikibare bakoronije Uburundi, Ubudagi n'Ububirigi. Ahamagarira abarundi kudakora nk'abacangero, atawundi ategerezwa kucyubaka. Mu mvugo y'agahemo Perezida Ndayishimiye avuga ko rimwe na rimwe ategera incabwenge zifata nk'abacangero ngo kuko bavyatiwemwo n'abakoroni. Agira ko avuga ko agire akebure imigwi itandukanye y'abarundi irimwo n'imboneza z'igihugu abenshi bahanze amaso. Icambere tubanza tugashyira mu mizirikani yacu ni uko iki gihugu cyacu kitakiri ikibare cy'Ubudagi cyangwa cy'Ububirigi, ni rwacu twebwe abarundi. Icyo gituma ikivugo cy'umwaka twatoye kivuga kiti dukunde igihugu cyacu kandi tugikundishe abandi. Nitumve kandi dutegere ko iki kibare cyacu atawundi tukigumirije, idukore nk'abacangero, twumve ko ari wacu kandi ari twebwe dutegerezwa kuhubaka kurya ibindi bihugu vyubatse iwabo. Rimwe na rimwe ndategera incabwenge zifata nk'abacangero kuko abakoroni nivyo batwatiye, ariko mumenye ko nabiryo bihugu mucambirwa bene vyo aribo bavyubatse kera, vyari bimeze nka twebwe. Nawanka rero konka ibere rya nyina ngo ni uko arwaye amahere, kuko buraca bugacana ayandi, ya mahere agakira. Nico gituma imbere y'uko ndangiza ijambo nagira ntangure gukebura imigwi itandukanye n'imboneza z'igihugu kandi ariyo benshi bahanze amaso.
muri iyo migwi ikebugwa abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamana cyane cyane Eklezia Katolika. Evariste Ndayishimiye avuga ko umugambwe PDC mu gihe cyo guharanira intara y'ukwikukira ku Burundi utashaka ko Uburundi bwikukira wari uhurikiyemwo abakatolika wiganje mu gihugu, eka n'ubu ngo Eklezia Katolika mu Burundi niyo ihurikiyemwo abanyagihugu benshi, abenshi bo mu bwoko bumwe bw'abahutu bishwe mu bihebeye Imana mu magume yagiye ashikira igihugu. Evariste Ndayishimiye yemeza ko indongozi za Eklezia Katolika arizo zabigizemwo uruhara. Uyu munsi rero Perezida Ndayishimiye abona bihebeye Imana bigenza nk'inderetsi z'umukoroni, bakarega ubutegetsi bw'u Burundi ku mukoroni ngo kandi ata butegetsi umukoroni agifite mu Burundi. Inyigisho za Eklezia Katolika mu Burundi ngo ziza zidasukira mu cyogeje umwasi adashaka ko Uburundi buba igihugu cigaba kikigaburira. Njyewe imigwi y'abiyita ko atari abanyepolitike n'abamenyeshamana cyane cyane Eklezia Katolika. Murazi ko Eklezia Katolika ari iryo huriro umugambwe PDC utemera kwikukira ku Burundi wari ushingiyeko, kandi rikaba ari ryo ryari ryiganje mu gihugu. N'ubu niryo ririmo abenegihugu benshi. Ivyakurikiye murabizi, kandi murazi ko abenshi mu bihebeye Imana bishwe ari ubwoko bumwe, kandi harimo n'indongozi muri Eklezia babigizemwo uruhara. N'ubu turacyabona abamenyeshamana canke abari mu mashyirahamwe avuga ko adaharanira ibya politiki bacigezamo kumengo n'inderetsi z'umukoroni bamurerekeye ikibari ciwe. Ivyo tukabibonera mu kugene ari gukebura abajeje intwaro, ahubwo umengo bariko bararega ku mukoroni nk'uko umengo aracafise ubutegetsi mu Burundi atabuhawe. None rero harageze ko inyigisho zanyu z'inyigisho ziza n'umwizero mu gihugu zitaza zisukira mu cogeje umwasi adashaka ko Burundi kiri igihugu cigaba kandi kikigaburira. Tubibutse ko ayo majambo ya Perezida Ndayishimiye ayashikirije inyuma y'ayandi yashikirije yagiriza abasenyeri Katolika b'u Burundi kuba barihaye kuzomera ubutegetsi bakananirwa no guteza imbere abakristu barongoye. Hari nyuma y'ibitagenda neza mu gihugu byashyikirijwe na Musenyeri Ntahondereye, umwungeri wa Diyoseze ya Muyinga, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi muri kino gihe. Inyuma y'inama y'abasenyeri yatanguye ku wa mbere Ruheshi ihera ku wa gatanu Ruheshi 2026. Bamwe n'abandi babandanya kumva umukuru w'igihugu aguma akora mu jisho abo bihebeye Imana atakindi bihebeye atari ukwigura abantu bigana Yezu, bamenyesha ko ageze ku isunzu ry'inuma. Abahanura bose ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD butabafata nk'ababugwanya. Ubutegetsi budahanurwa ngo bwemere gukosora ibitagenda neza, kandi arico bujejwe ngo ntacyo buba bumariye abanyagihugu, ngo ni ukuva hasi abarundi bakabusubiriza. Abanyagihugu baranegura ko baraye beretswe gusa ibigwanisho. Ivyo bigwanisho vyerekanywe mu birori vyo kwibuka imyaka 64 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Ubwo abanyagihugu mu gihe bugarijwe n'ibibazo vyinshi, icari gushirwa imbere mu kubereka ko bikukiye ngo si ibigwanisho. Icihuta ngo nuko abategetsi botanga imihoho bakabisa abandi. Kuri stade intwari bariko baribuka imyaka 64 nk'ise ngo twifutiye nisikubenge azi gutwereka ibigwanisho batwereka ntihatabi ego twebwe imyifato yabo asa twiyamiriza kubi ahubwo nibatanga imihoho babisa abandi. Ikindi nashoboye akantu perezida avuga ngo abenegihugu bantu bari intambamye bandongozi ngo zibatinya ngo ntibagirane amanama. Iyo ndongozi yohava amabanga itinya abenegihugu ngo bari indongozi azokora, ahubwo kubera bamaze kubona ko igihugu bagitaye mu manga nta kundi bari bubigire, barondeza utujambo two kuremeranya kugira ngo babe barabendereza abenegihugu, ariko wati
icihutirwa basubira ngo batange imihoho babeho. babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma. Inyuma y'akanya gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Uyu mwanya wariwe ikiganiro ineza y'Imana kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 2 mu kakaro 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana rire mu gitabo c'abacamanza ikigabane ca 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu gikurikirana. Kuri uwo munsi Debora na Baraki mwene Abinowamu bararirimba bati nimuhimbaze Uhoraho kuko habonetse imena zo kurongora Abisirayeli, abantu bagaheba amagara yabo babikunze. Imana yo mwijuru itabare cyane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, ni ijambo ry'Imana numvise twosangira rivuga ngo eteme iravuga ngo abahizi ababaye abahizi muri Debora yabayemwo. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, twumvise ijambo ry'Imana rivuga kuri Debora na Baraki. Uyu Debora yari umuvyeyi w'umumama afise abana agakorera Imana, kandi Bibiliya irambwira ngo yari umucamanza. Hanyuma rero igihe kimwe yitegereza ukuntu abantu bari babayeho nabi, yitegereza ukuntu Abisirayeli bari batwawe nabi, yitegereza ukuntu hirya no hino bategwa bagatsindwa. Hanyuma afata icemezo cyo guhagurukana na Baraki baja kugwana. Imana yacu nishimwe cyane, baragwana kandi baranesha. Bamaze kugwana, bamaze gutsinda urugamba, noneho Debora abwira abantu ati nimuririmbe muhimbaze Uhoraho kuko habonetse abahizi, habonetse ngo imena, abantu b'imena ngo bashobora kurongora Abisirayeli. Mu yandi majambo, hari haheze igihe kirekire hari abantu badashoboka, hari abarongora Abisirayeli badashoboka, ariko Debora afata umwanzuro wo kuja ku rugamba kugwana, kugira ngo agwanire ubwoko bwiwe, kugira ngo agwanire igihugu ciwe, kugira ngo agwanire Abisirayeli. Imana yacu nishimwe kandi habwe icubahiro. Aragwana kandi Bibiliya irambwiye neza ngo baranesha. Bamaze kunesha bararirimba ngo bashima Uhoraho kuko ari we yabafashije gutsinda urugamba, ari we yabafashije kunesha. Kandi ngo arababwira ngo n'abantu nibishime kuko habonetse imena zo kurongora Abisirayeli. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, nagira nkubwire ngo nawe ndakwifuriza kubimena, ndakwifuriza kuba umuhizi muri kino gihe, kandi ndakwifuriza nawe guhaguruka nka Debora ukaba nkawe, nawe ukababazwa nuko hariho abantu batwawe nabi, hariho abantu batwawe bufuni na buhoro, bacurwa bufuni na buhoro, hariho abantu bari mu gahinda, hariho abantu bangajwe, hariho abantu bariko barayerera mu bihugu bitandukanye. Imana yacu itabare cyane. Hari ibintu bibabaje cyane maze iminsi numviriza hirya no hino ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse no ku maradiyo, ukumva igihugu kanaka, ukumva umuyobozi kanaka mu gihugu arahagurutse aravuze ngo guhera uyu munsi ntitwifuza kubona umurundi muri kino gihugu cacu. Yo, birateye agahinda. Nta kindi gituma abarundi bene wacu aho bari hose basuzugurwa, nta kindi gituma abarundi bene wacu aho bari bankwa, nuko bariko barazerera hirya no hino bahiga icorirenza kubw'inzara iri mu gihugu, kubwo kuyoborwa nabi, kubwo guturubikwa, kubwo kwangazwa, kubwo gupfungwa, kubwo kwicwa, kubwo kunyuruzwa. Hari benshi rero baraba ivyo bintu biriko mu gihugu bakavuga ati hako mpura n'ibi bibazo biriko biraba ku bandi, abajeni bagenzi banje baranyurujwe, sinzi iyo bageze, abandi barishwe, abandi bari mu mabohero, bagahitamo guhunya igihugu bakaja gukora ikiyede, bakaja kuzerera. Za Kenya baruzuye, za Uganda baruzuye, za Afrika y'Epfo baruzuye, ariko ikibabaje si kindi nuko abageze hose baturubikwa, bankwa, kuko nta kibavugira, bameze nk'abana b'imfuvyi, nta kibavugira uyu munsi. Abari muri Zambia nta kibavugira, abari muri Afrika y'Epfo nta kibavugira, abari muri Kenya nta kibavugira, abari muri Uganda nta kibavugira. Naho boza bagakubita mu mutwe, ababishoboye baratora bagenda bagahamba, kandi ikaba classe sans suite, ntihagire uwuza kuburana. Kubera iki? Ntibagira kirengera. Uwari kubavugira n'igihugu,
bari kubavugira ni ambasaderi bari kubavugira ni mu Burundi mugenzi wabo. Ariko uyu munsi hari igihe usanga ari bari kwishana hagati yabo, umuntu yagiye bakamusangayo bakamwicira bakamutsindayo kandi yarabahunze mu gihugu. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, uyu munsi ndakuzaniye ijambo ngo bumuhizi nawe. Reka natwe tubabahizi nk'uko uyu Debora yabaye umuhizi kandi ari umugore. Muri ico gihe abagore bamenga ntaco bashoboye, muri ico gihe babona kumenga abagore ntibashobora guhaguruka ngo bagire ijambo, ntibabona ko abagore bashobora guhaguruka ngo bagwane, ariko ngo Debora arahaguruka kandi ngo ari n'umukozi w'Imana kandi ngo yavugishwa n'Imana, yabanje gusiguza Imana arayibaza ico gukora, iramubwira ngo haguruka ujane n'abandi ku rugamba kandi nzobana namwe, nzobaja imbere kandi muzogwana kandi muzotsinda. Imana yo mw'ijuru idufasha kandi itabare cane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ndakwifurije ko nawe woba umuhizi, ndakwifurije ko abana boba abahizi, ndakwifurije ko kwandika amateka nawe mu gihugu, ndakwifurije ko nawe wobabazwa ukagira agahinda n'abarundi bene wacu bariko barangazwa, bariko barazerera mu bihugu bitandukanye, basigara imbobo mu mabarabara, basigaye barara ku mabarabara. Birababaje cane, birateye agahinda. Nahawe guhaguruka ukisuzuma, nahanje guhaguruka nkisuzuma, tukaraba ico gukora kugira ngo abarundi bene wacu bave mu mibabaro n'agahinda barimwo, bagira agateka nk'abandi. Birababaje gateye agahinda kubona uyu munsi mushobora kugenda mu modoka, hari igihugu kimwe nabibonyemwo, mukagenda mu modoka mwashika ahantu bakabahagarika maze bakabaza ivyangombwa, bamwe bakavuga ati turabanyarwanda, abandi turabakonga, abandi turabaganda, abandi turabanyakenya, abandi turabanyamozambike. Ariko hagera igihe akavuga ngo umurundi wese nagire gute, nave mu modoka bakamusigarana. Ico kintu caranteye agahinda, carambabaje cane. Si kure cane, ni hafi yacu, naho mu gihugu duhana urubibe hafi, kandi si rimwe si kabiri bibaye. Byarambabaje cane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, hari igihe nanje nicara nkibaza, mbega abarundi twacumuye iki, niki twakoze, niki twakoreye Imana, twacumuriye Imana gituma aho duciye hose umenga turi ku mugayo, umenga turi ku muvumo. Niki nicara nkasenga Imana, nkaribira Imana, nanje ndayibaza, mbega niki abarundi bakoze kugira ngo aho bashitse hose bankwe, kugira ngo aho bashitse hose bapfungwe, kugira ngo aho bashitse hose bangazwe, kugira ngo aho bashitse hose bahagarikwe bafatwe. Niki nahawe kwibaza ikibituma, nahanje kwibaza ikibituma. Nutahura ikibituma, nawe uve hasi ube nka Debora, wanka agasuzuguro ku barundi bene wacu. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, n'iri jambo ry'Imana rinkuzaniye kuri uyu munsi rivuga ngo bumuhizi nawe nka Debora. Debora yarahagurutse umuhizi, nawe aja ku rugamba aragwana kandi aranesha, kandi urugamba yarugiye ko asenga, urugamba yarugiye ko asiguza Imana. Imana yacu nishimwe cane. Mbega nawe bimeze gutahura muri ico gihugu aho uri, bimeze gute? Ndazi ko iri jambo riza gushikira ko rigera kure mu bihugu bitandukanye. Niwisuzuma urabe ico gukora kugira ngo duhindure igihugu cacu. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwa icubahiro. Nshuti mugenzi bari kuranyumviriza, n'iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi rivuga ngo haguruka nawe umuhizi, kandi abaryumvise mwese Imana mw'ijuru ibagirire neza. Mwebwe mwese mwarimo duteza abiri ndabashimiye. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe. Ndakengurukiye n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire, harimwo uburi mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibandanye kubazigama, ndabikebanuye naho mu makuru yacu azokurikira.